bagenda baravugavuga, hariho abantu bagenda baravuga abandi nabi, hariho abantu baza basohoka ishengero kubera abantu baririmo indani bafise umunwa muremure, bafise ururimi atakarimbi rufise. Yesu atufashe. Hariho abantu bafise byagwe bafati kwinjira muri irya korale na kari yari nugutuma yego nukuja gucumura gusa. Sakiri mikibi ibibi birakunziye bizoguhama kugeza biguhenebereje. Yesu atufashe, Yesu adutabare. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nabagumbiriye mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe cyane kubuntu Imana yangiriye no kuba hano Imwaro. Ryari rya mbere ninjiye hano mu ngoro y'Imana, uretse ko nahoze nda mu gikorane. None rero Imana imaze kunyugurira urugi, narumvise mu mutima kuyishimira cyane. Imana nihabwe icubahiro. Shimira n'umubyeyi wanje pasiteri yakoreyemwo akanyemera ko ndamupfuka intege mu kumuherekeza muri kino gikorwa. Imana imuhezagire. Tuje imbere dusome ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima tugomba tuyage ko riri mu gitabo c'Amazaburi, kiriya gice caho c'140. Ndafise ijambo Imana yashize ku mutima, wewe wagiriwe ubuntu bwo kuba ngaha. Imana ndifuza ko wumva, kandi kumva ijambo biba byiza ko umuntu acagira akagakora n'ico rimusaba kugira ngo ace yuzura n'Imana. Mbega siko? Zaburi igice c'140 n'urupapuro rw'709 ku nimero zo hepfo kubo byogora kubona, ariko Zaburi n'igitabo gisa n'icoroshe kubona. Dusome igice c'140 ku murongo waho wa 11. Mwashitseyo? Tubona ngo sakiri mikibi ntazokomezwa hehe, ibibi bizohama umuntu w'ikirara kugira ngo bimugire gute? Bimuhenebereze. Niri jambo Imana yashize ku mutima kugira ngo wumve. Mbega iyo havuzwe sakiri mikibi, jambo ry'Imana riba rigomba kuvuga iki? Umuntu afise ururimi rwoba rwirabura cyane, runini rwazibuhiye indani mu kanwa, aba ijambo ry'Imana rigomba kuvuga iki? Umuntu avuga nabi Yesu abahezagire. Mbega bivuzwe ngo ntazokomezwa mu gihugu, ni ukuvuga yuko muri iki gihugu c'Uburundi azocirukanwamo hano Imwaro akaca atahirwa muri Kongo cyane? Mu gihugu ni hehe? Ndiko ndumva bavuga ko ari mu ishengero ry'Imana, kandi niko biri. Yesu ashimwe. Sakiri mikibi ntazokomezwa mu gihugu, ibibi bizohama umuntu w'ikirara kugira ngo bimuhenebereze. Imana idufashe, Imana idutabare. Hariho abantu bagenda baravugavuga, hariho abantu bagenda baravuga abandi nabi, hariho abantu baza basohoka ishengero kubera abantu baririmo indani bafise umunwa muremure, bafise ururimi atakarimbi rufise. Yesu atufashe. Hariho abantu bafise byagwe bafati kwinjira
ugutuma yego nukuja gucumura gusa. Satiri ni kibi, ibibi birakuziye, bizoguhama kugeza biguhenebereje. Yesu adufashe, Yesu adutabare. Usomye igitabo cy'imigani biriya bice byaho bya 11 umurongo wa 13 havuga ngo ugendagenda arinda nyangu agira gute? Amena amabanga. Umuntu agendagenda avuga yejwangijwa yitora gutuntu n'utuntu, amaherezo azosanga yamenya amabanga. Yesu adutabara, Yesu adufashe. Zaburi ya mbere ku murongo wa 4 hari ijambo rivuga ngo ababi ntibamera batyo, bamera nk'iki, nk'umuguruka utwarwa n'umuyaga. Yesu adutabara. Satiri ni kibi, ntazokomezwa mu gihugu. Ibibi bizohama umuntu w'ikirara mpaka bimuhenebereze bimwirukane mw'ishengero. Yesu adutabara. Ibyo uvuga byose rumeye ko Imana ikumva kandi kubona. Abaza baracumura bandavura ku bwawe, Imana irakubona. Iciza ni wihane ucumva imboru no munsi. Yesu adutabara. Iciza tunganya hanyuma bihagarike. Sinzi umukozi w'Imana umwe yigeze kuja mw'ishuri barerekwa twarabanye kubwiriza buraho. Muzi ubaza tubwira ati Imana yanyeretse aba bantu bavuga bafite iminwa miremire babeshera abantu. Imana yabanyeretse ngo barengutse imbere yayo iminwa yabisigaye ingana n'imetero. Nukuvuga ngo ntuzo kurigura batatu mbere byagenze gute izo byerekana ko wagenda urabeshanisha ubeshera abantu. Yesu adufashe, Yesu adutabara. Ibibi bizohanamira umuntu nk'uwo kugeza bimuhenebereje. Imana idufashe. Urazi abantu bene abo ko batuma benshi bacumura. Yesu adufashe. Nasomye muri Yuda igice cyaho cya mbere ngo bene abo bantu n'inzozi zabo zibatera konona imibiri yabo no gukengera kuganzwa no gutuka abanyacyubahiro. Nta dusoni bagira two kwifatira mu gahanga umukozi w'Imana. Yesu adufashe. Satiri ni kibi, byabaye bidasanzwe. Imana iramunyereka namuhishurira, imumisha mu buryo bw'umurozi arobye imitima. Hajya yuvuga abayumva barandavura n'umurozi uri kurabatamika, kandi hariho ibyo utamenya. Ubwiye nakabona kameze uku atari kwari ni nkuru riba umutaye ameze nk'inzengaruzi kugira ngo abantu muvuga kwihana bizobagumira. Bizosaba ko umuntu wese wagiye urabye ati nakameze kumushikira bikunda umukure muri rwaruzi. Mbega biroroshe sa? Yesu adutabara. Muvuge ibyo muzoshobora kwemana, muvuge ibyo muzoshobora kwemana imbere ya Yesu. Yesu adutabara. Niwagenda ukabimubwira nawe akabibwira ubundi, yabibwiye nawe akabibwira n'undi, yabibwiye n'undi nawe akabibwira undi, aho bizokunda urokoke mugabo mu mutego. Kurake bwayo buguhananiye, iyi myaka umaze uvuga yihoreye yari kirabangura ukuboko mubira kubita. Abumvisa n'amagambo mwese Yesu nabahezagira. Mwami wacu Yesu, turagushimiye. Usa n'ubutwingingira mu bakozi kugira ngo twuzure nawe vuba. Mana, turakumva no kumvira, hama ibyo wagabiye byose bishike na cyane cyane Mana uduhe guca bugufi kugira ngo bikunde uburake butatuziriringira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ukaba nawe ufite intaye wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatane
twese